Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rundi nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Uburimyi n'ubworozi ni magiriranire ntawoteza imbere uburimyi ngo yibagire ubworozi. Nico gituma leta mvye kandi inkozi atacidakora kugira ngo ubworozi bubandanye butera imbere. Ibitungwa biratangwa biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mw'iterambere, mbere igakundisha uwo mwuga abene igihugu, abakozi ba leta, mbere n'abagwizatunga. None ubworozi bwifashe gute hano mu gihugu cacu c'u Burundi? Muri rusangi ubworozi mu gihugu cacu c'u Burundi twovuga yuko buriko buratera imbere kuvaho abatujejwe mu gihugu cacu c'u Burundi batanguye guterera kamo abantu bifise bari n'uburyo eka mbere batera kamo n'aba bakozi ba leta batandukanye, mbere umushikiranganji wacu yama dutera kamo yuko mbere twoba n'akarorero twese aho duherereye. Rero turiko turaraba muri rusangi ubworozi buriko buratera imbere, turabona abantu benshi batari bake babishiramwe imitahe bakabijamo, turabona mbere n'ubu bariko bararondera haba mbere mwajya amatongo ya leta asubizwa kugira ngo abasahirize bakore ubworozi mbere bafatiye ku gitigiri kinini. Turashima rero yuko ubu ubworozi buriko buratera imbere kuko abatari bake mbere uhereye ku baturongoye mu gihugu ku rwego rwo hejuru ubworozi ubu bariko barabukora cyane. Byumvikana rero muri rusange bwifashe neza kuko mbere na leta yarahimirije cyane ku mitumba. Murazi yuko hariho amakoperative ku mutumba umwe wose w'igihugu, rero abatari bake twabonye yuko ubu borora bashize ingufu hamwe. Byumvikana rero yuko ubu ubworozi by'ukuri buriko buratera imbere mu gihugu cacu Burundi. Umugambi wo kuronsa ibitungwa bene gihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere ufise akamara kahe? Uyo mugambi twawe yari umugambi mwiza cyane kuko twarabonye nk'aya amaproje ya leta urafashwe mu mugongo nabo dufashanya mu iterambere cyane cyane anovuga nk'ikiga ca FIDA cyaigiga cha Banki Mondiale eka mbere n'aya mashira hamwe twovuga yuko atawe yegamiye hamwe mu gifaransa twita ama ONG. Twarabonye ijya nino mu gihugu yuko asahiriza aborozi akabaha ibitungwa. Rero ucubura ku mutumba urose igitungwa ucubura batoronkera rimwe ku mutumba, ariko kubera ujya mugambi mwiza w'urunani rw'abasangiye urugendo mu iterambere baraheza bakaza barahanahana, maze uhejeje kuronka igitungwa kivyaye agaha uwundi bateguye gutyo uwo nawe akazoteba kigakura naco nyene kikavyara agaha uwundi. Rero turabona yuko ari umugambi mwiza cyane, mbere turabona ijya nino aho bariko babukurikiza neza yuko bateye kure kuko mu mwanya muto atakina kintu kibaciriyemwo ibitungwa birakwira ku mutumba wose atakibazo. Umwe mu baronse ibitungwa afashijwe n'umugambi wa Leta PRODEFI ufashe mu mugongo n'ikigiga mpuzamakungu FIDA aratubwira akarusho yaronse kubera igitungwa yaronse. Bampaye nkimwe inka iravyara irarondoka ndashamura none ashamuriye nawe nyene zaragwiriye ni nyinshi ntora. Bayimpaye muri 2012 imaze kuvyara inshuro zishika 6. Jewe aha mu ruhongo urabona ko hari inka 3 mugabo ndamaze kugurisha inka zishika 4. Izo nka maze kuzigurisha na riteje imbere mu kugura amatongo ndagura n'imyaba. Hambere jewe
mufuko w'umuceri nari bwabone mu nzu mugabo ndashobora kuronka nk'itoni y'umuceri. Igitoke navyo urabona ko ari byinshi kuko igitoke kimwe ndakigurisha nk'ibihumbi 15. Kera jewe mwitongi iwanje nta gitoke kingana kuyi cahaba mugabo urabona ko hari bitoke biteye igomwe gose. Mata nayo iyivyaye kivyara mbere na mbere ndashobora kuronka amaritiro 15. Umukuru w'igihugu yarangendeye kubona umukuru w'igihugu atumbera mu rugo rwanje narishimye gose kandi ubu ndishimiriza yaranteye intege gose. Bimwe n'ivyo nyene namwe mwibonera namwiganiye ko nimirije gukora urabona ibintu byose ngaho ko ndabirembeje. N'abagwizatunga nabo nyene baritabiriye akamo batewe na leta ko kwijukira ico gisata. Ishirahamwe ry'iwacu ryitwa Lifeway Company batangiye korora kuva umwaka w'ibihumbi 2007 ariko twatangiye tworora bisanzwe inka z'indundi twororaga hano kurya gatatu igihanga. Niho natangiye kugura hano ntangira kubaka buhoro nzana inka shyirayo zigenda zigwira nzana n'izindi. Rero mu by'ukuri navuga yuko hano nubaka cyaro cya mbere nga nacyubatse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kushyika ubu ngubu rero inka zagiye zigwira tukuma twagura ibiraro inka zimaze kugera ku gitigiri cyiza kandi gishimishije. Twifuza kugira inka kuzagera ku nka 1000 ariko nibaza ko turi hafi yo kugera mu cya kabiri cyazo. Turarengeje amajana 4 turi nko mu majana 450 na 60 gutyo. Mbega ni kubera iki ibitungwa batabisukiranya? Impamvu dufata inyana zikuze ntituvanga n'intoya ntiziba zirya bimwe nta nubwo ziba zirya ibingana. Inyana zikiri ntoya zonka za nyina zibukwazo nyene zikarya ibingana nuko zingana zikanywa n'amata yazo. Iyo zimaze kwigira hejuru gatoya tuzishyira ahandi hantu zikurira tukaziha ibyo kurya bijyanye n'imyaka yazo n'umwanya wazo. Zimaze kugira amezi 6 tuzishyiraho. Zimaze kuba zikuze gato tukazishyira mu mashashi nyene ageze kwima. Niko tubigenza aho ngaho. Dutandukanya amashuri n'inyana. Iyo zimaze gucuka zimaze kugira nk'amezi 4 5 zitacyonka turazitandukanya ko ayo mashuri abari magenda kura. Twirinda yuko rero yabana n'abashiki bazo ejo cyangwa hirya yejo hakaba haza ingorane muri ferme itewe nuko imfizi n'inyana zibyara bivukana byabanye. Ibitungwa bivuye hanze ntibabisukiranya n'ivyari bihasanzwe babanza kubicisha mu bibanza by'isuzumiro. None ni kubera iki? Iyo zije tuzishyira ahantu hazo hazonyene muri quarantaine. Izo nka kenshi hari nk'amabrine Suisse twakuye muri Congo, hari n'inka zindi z'amafrizone twavanye muri gihugu cya Kenya. Iyo zije ro ziguma ukwazo tukazororera aho ngaho zikamara nk'iminsi 45 tukareba ko nta burwayi zazanye, tukaraba amafishe zazanye ukuntu ameze, tukazipimisha natwebwe ubwacu tukareba ko ibyo batubwiye bataduhenze. Tukabanza kuraba tukazimenyereza klima yo ngaha kuko usanga atari kimwe nk'iyo ziba zavuye naho bita za Nakuru na ahantu hakanye cyane zigeze Bujumbura na ahantu hashushe birazigora kuhamenyera. Rero izigiye zimenyera tuzikuramo tukazishyira ahandi hantu hazo naho zisangije zikahamara amezi nk'abiri. Cyo rero amezi abiri ashize tutangira kuzivanga nizo zasanze ngaha. Ariko impamvu tubanza kuzishyira ukwazo umwanya munini nukugira zibanze zimenyere kandi n'abazikurikirana bazikurikirane ku buryo bworoshe. Izivuye hanze mu by'ukuri ziratugora cyane, niyo mpamvu tuzishyira ukwazo mu gihe cya mbere mu mezi ya mbere zigishyika mu gihugu. Ngo ubwiza buca mu kanwa, kugira igitungwa kimere neza gitegerezwa guhabwa amazi menshi kandi kikagaburirwa. None muri urwo ruhongore babigenza gute? Rero amazi yazo turayafite kandi nibyo tuyakura hasi. Inka mu bisanzwe ngo amazi menshi cyane, ingwa nk'amabido 6 y'amaritiro 22. Urumva na amazi menshi cyane. Twarimbye hasi tuzamura ya mazi kuko twashaka gutora igisubizo cy'ikibazo twari dufite. Hano nibyo haraca amazi ya REDIFF, hari umuyoboro w'amazi ya REDIFF ariko aboneka gake cyane. Rero amazi dukoresha ngaha
nayo twimbye, hari ibigega biyakira kiva mu kuzimu, hari n'ibindi bigega manukiramo ari byo bigaburira inka amazi. Iyi ni stoke y'amazi y'inka, dufite amastoke abiri. Hariho iyo twibakiye hariya hejuru, hari n'iyindi yo hasi. Amazi ava harya hejuru akamanuka akuzuza ngaha, aha rero niho haca hagaburira inka zose ziri aha ngaha. Ku byo kurya nabyo turari mu bwatsi, turafite ibigo bibiri bya leta dufitanye amasezerano, bafite amatongo manini badakoresha, badutije mu gihe runaka, ubwatsi tubukura aho hantu twagiye dutizwa duhabwa n'ibyo bigo bya leta bifite ahantu hanini ho kurima badafite ibyo bahakorera muri uyu mwanya. Ku bintu bijyanye n'ibigori, ibigori byo tutangira kubitegura hakiri kare. Iyo tumaze kubiteragira nubwo tutabagara dushyiramo imiti, ibyatsi bindi byose bigapfa, hagakura ikigori cyonyine, atabindi byatsi byaje kugitwara ibyagombye kugitunga. Iyo bikuze twebwe akenshi ntabwo ibyo turima ngaha ntabwo tubyimbura, ahubwo tubikata hakiri kare tukabibikira inka. Ayo ni amastoke turimo dukora, tuzagabura inka mu kwezi kw'indwi, k'umunani n'ukw'icyenda, igihe ubwatsi buzaba bwabaye bukeye. Aha rero ubu bwose mubona nibwo buri ngaha. Iriya ni imifuka irimo ifu y'ibitiritiri. Twebwe hano twari ibigori byinshi, aha mu Rukoko leta yadutije aho dukorera. Ubwatsi bwumye dutegura nibwo bita fwe. Uro tubuteganya ko tuzabugabura ikindi gihe, tubuvanze n'ubu ngubu hasa haduhagaze bwa sirage, kugira ngo tubone ubwatsi buhagije bwo guhinga igihe cy'izuba, ubundi bwagabanutse. Rero ibitiritiri turabifata tukabisya, ifu yabyo turayibika, nabyo nyine tuzayivanga na bwa bwatsi, tuvange n'ibindi tuvange na merasi, duhe inka. Rero ku kintu cyitwa ikigori nta kintu na kimwe cyakagombye gutakara, gushyika ahubwo no kuri cya kishishwa cy'ikigori kimwe cy'inyuma, nabyo nyine turabicya tukabivanga na biriya tukabihinga. Nk'umworozi akaba n'umurimyi, namenye yuko nta kintu cyo gutakara gihari ku bintu cyane cyane aba yarimye inka zishobora kurya. Na cya giti cyumye cy'ikigorigori cyumye hari agakuraho ikigori, kijyura gisya kigahinduka ifu, kandi n'indya nziza z'inka. Umwimbu baronka w'amata ukoreshwa gute? Twebwe inka z'iwacu uyu munsi turashobora duharura yuko ku munsi zose hamwe imwe yabiduha amaritiro 20. Amata abonetse tuyakoramwo fromage. Umwimbu si munini, burya fromage imwe kugira ngo uyironke uyikura mu maritiro 10 y'amata. Urumva rero yuko atari ikintu cyoroshye gukora fromage. Uwo muyobozi mukuru aratubwira ko bagiye kunganira ihinguriro fomi, kuko amase bagiye kuronka ko ari menshi. Amase y'iwacu harya tuyategura neza, ntahura n'izuba, nta nubwo ahura n'imvura. Muri make agumana akanovera kayo kandi nyene. N'amaganga y'inka barimwo ahereramo aho ngaho. Rero ayo matongo nyene dufite si make, dushyiraho umwavu ngaho, ariko umaze kuba mwinshi cyane. Turimo turaganira n'abantu b'iryo hinguriro nyene ryo kuriya umushinga ntahe ari ufite ihinguriro harya ry'umwavu, turashobora kumuha umwavu utari mukeya ku mwaka. Ego nicyo dukoza umwavu ngo tuwushyira mu murima, duteganya yuko undi nawo tuzawudandaza kuba ukeneye uyu munsi. Mbega ikigo kirubakwa muri iryo yororero New Life Company kizofasha iki? Iriya chantier iri hariya, hiya ni ikigo turimo twubaka kizafasha abana bakiri batoya, nk'abana barangije amashure batashoboye kubandanya muri universite ariko bashimye kujya mu mwuga wo kurima no korora. Aba rero bazaza ngaha, dushobora kubamarana amezi 3, 6 cyangwa 9, bizavana n'ibyo bahisemo. Ariko tuzabigisha korora, tubigishe kuvomera imirima, tubigishe aryama mashini no kuyakoresha. Mu by'ukuri byo kubigisha byo bizaba bihari kandi byinshi. Ibyo rero tuzabikora mu rwego rw'uko dukeneye yuko n'abandi bene gihugu bandi bakeneye kurima, bakeneye korora bya kijyambere, bataburaho babonera akarorero k'ibyabaye mu gihugu kandi bihari. None ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije buriko bushira mu ngiro gute intumbero ya leta yuko umuntu wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga? Leta leta nkozi irongowe na nyine cubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye,
ati umunwa wose w'umwenegihugu uronke imfungurwa kandi n'umufuko wiwe uronke amahera. Ni muri iyo ntumbero rero mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije tujejwe iyi ntumbero ya leta mvyeyi leta nkozi kandi twayifashe nka nkama twaciye murabizi dutangura gushiraho imirima y'akarorero hamwe n'ibigo by'ubworozi by'akarorero gutyo dutangure gukora ibintu biboneka hamwe n'abenegihugu babona yuko hari ihinduka ryiza ryabaye muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Aha rero mu bijanye n'ubworozi murabona iki kigo ni ikigo twamaze gufata koko nk'ikigo c'akarorero c'ubworozi aho abenegihugu bazoza baraza kwigira ibijanye no kubungabunga ibitungwa amagara yabyo mu bijanye no kubigaburira hamwe n'ibijanye na cane uburyo bwo gukora bakongera bakabika ubwatsi bw'inka. Murazi yuko n'itegeko ritumirira abenegihugu kororera mu mpongore rigiye kuja mu ngiro mu mpera z'uno mwaka kwezi kw'icumi. Aha rero tugaca tubona yuko muci ubwatsi bukunda gukena ariko mu rushana twadufise ubwatsi bw'umurengera bukadupfa kubusa. Iki kigo rero c'ubworozi c'uyu yikorera utwiwe turabona yuko kizotubera ishure tuve muri bya bintu byo kwama twazanye abenegihugu ngo tubigishe ingene borora kijambere barima kijambere bavyandika mu makaye nayo makaye batazosubira kuja kuyasoma mu nyuma. Ariko akanovera k'iki kigo nuko abenegihugu bahurikiye mu makoperative mu gihugu cose dushigikiwe n'abadufashanya mu migambi y'iterambere bazoza bazana imigwi y'abantu nta makaye bazoba bafise bazoba birigwana n'inka bazoba bariko baragira ubu buhinga kugerageza kuraba ingene ubu buhinga bwo gukora indya z'ibitungwa biciye mu kubika ubwatsi bimeze. Bazoba bariko birigwa impande y'inka babereka ingene zikeneye amazi angana kuri urugero bakeneye ibiryo ku munsi bingana gutya ku buryo rero bazova ngaho muri iyo shuri novuga ishuri ndimo cyangwa ishuri y'ubworozi baca bataha muhira kubikorerayo batirirwa baraza gusaba abandi bantu ngo barinde kubibuza. Naha rero uyu turamushigikiye cyane kuko aje gusahiriza mu migambi ya leta mvyeyi leta nkozi twashize imbere tukanatumirira n'abandi bagwiza tunga cyangwa bikorera utwabo kugira ngo koko batinyuke baze dufashanye muri runo rugamba rwo guteza imbere igihugu. Kandi turanakenguruka kuko hariho benshi bamaze kutwitura batuzaniye imigambi batubwira bati nukuri tugomba tuze gusahiriza kuva mu korora ibitungwa gushika kubitunganya bibagwe hanyuma bitekegwe mbere twebwe ati byo dushaka nuko iri soko ryo bisoko ryo hanze nkuko nyine cubahiro mu kuri gucacu c'u Burundi yaduteye akamo. Nibi rero tubona ko tushaka gukora ibintu biboneka tari ibintu bimwe twama dusanga mu mpapuro tari bimwe twama dusanga mu majambo ariko ari ibintu koko biza bije gusahiriza ubumenyi abenegihugu aho bari hose. None kugira ubworozi butera imbere hoko gwiki icyo nabahanura ni kimwe nuko gusa bamenya ko ari umuntu ugeze kuvuga umwe ati abantu bihutira gucuruza petrole abandi bakajya mu nzahabu abandi bakajya mu bindi bibaza ko bakura nk'amafaranga ariko ibyo ngibyo ntabwo bitunga abantu. Umuntu wese wabayeho n'uriho uyu munsi
n'uzabaho nyuma yacu azatungwa n'uburimyi, azatungwa n'ubworozi. Rero cyane cyane nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni ukumenya yuko ubwacu dushobora habonetse nk'abantu 10-15 barima neza, bakorora neza, baba bahagije kandi batunga igihugu mu by'ukuri. Kandi nabahamagarira nyene kwijukira korora kuko ni umugambi mwiza kandi urabonekamo inyungu. Rero ni byiza yuko tubikora, umuntu akabikora abikunze, sakazi koroshe ariko karanaryoshye mu by'ukuri je wanguza korora yabamemukiye. Abatitayeho ibitungwa bahawe biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere bategwa kama kahe. Twaragiye turabona irya nino yuko hari abatitaho ivyo bitungwa. Mbere hano banza gukenguruka kuko ubwa mbere hariho nakandi kageso kabi mu borozi, reka mbere ako kageso kabi kanagasanga mbere no mu batware baba ababo ku mitumba canke bari yabo mu makomine, aho babona nk'umugambi uje kusahiriza mu kurosa ibitungwa bene gihugu ugacumengo babifashe nk'uko ari imari barose yo kuzocuruza canke mbere twaragiye tunabonaho bashobora no kwiyibisha ico gitungwa canke mbere twaranabonye n'ahantu wahura mbere bonyene bagitemye nk'ukuguru kugira ngo bace bavuga yuko ari abasoma bari baje guciba ariko rwaruruyeri kugira ngo kumbure bashoye gucora ico gitungwa. Rero mu borozi bagiye baronka ivyo bitungwa twarabonye rimwe na rimwe kubera nyene ivyo vyiyumviro bibi vyari bihari yuko ari waca yiyumvira yuko umenga agiye gutora igitungwa gusa ari kugira sahuranwe akiroswe muga mu mutimi we by'ukuri hatarimwo iki kijanye no korora neza. Rero nico gituma tuvuga duti burya ibanga ry'ukorora nibanga rikomeye kuko igitungwa burya urinze ugishikana muhira ucufata yuko ari undi mwana utunze mu nzu kuko ubwo nyene ugishikanye gitangura kurya gikenera amazi utunganirizwa. Vyumvikana rero yuko urinze uzana igitungwa ucutangura kugikorera kandi uvyiyumvamwo. Naho rero rimwe na rimwe abo rero baza kubitora kumbure ugahura ngira hari kubera ari mu ntango ugacuhura ntibavyiyumvisemwo ico kijanye no korora neza. Muga rero ubu turakenguruka kuko twarabonye yuko ahanini abajeje intwaro ubu babifashamwo cyane, ariko naho rimwe na rimwe ingeso dufata yuko iraba ntihwere kuko n'ubu twarabonye yuko mu minsi yahera twarabonye ko hariho n'ubu abakirota banyuruza ivyo bitungwa ngo babishore muga kubera intwaro ifadikanije n'abasanzwe bajejwe ibitungwa mu makomine no mu ntara twarabonye ko ibitungwa rimwe na rimwe bigomvye kunyuruzwa cyabigarukanwa. Ubu rero turakenguruka kuko intwaro n'abari abajeje ibitungwa mu makomine aravyitaho cyane ku buryo rero ubutona ko ari akarusho cyane muri ivyo bitungwa vyaroswe, ari naco gituma twishimira ururu runani rw'abasangiye ingendo mu iterambere tubona yuko abene gihugu aborozi banahana ibitungwa neza. Ushaka gutunga inka ajyama nkazo. Ubworozi kugira ngo bugirire akamaro abawugize umwuga n'igihugu bisaba kwitanga kuko na karengo ubushaka umubira abanza kubira kuya. Muri uko kwitanga niho wa munwa wose uzoronka ico ufungura na wa mufuko ukaronka amafaranga. Ashafasha duture nyarenga ngibyo riko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Kandi ibihugu bihoza abana ndekugura nama dumwongere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.